je mumpaye micro nta kintu na kimwe nsubira kumva ariko murakoze reka ngire ico nshikirije. Nagomba ntangure nshimire Ndondeza ku mutima wo kwitangira igihugu fise no kuri mobilisation gerageza kugirira abantu twese tujijuke tubone ko dukwiye gutsinda ubwoba turwanira igihugu cacu. Murakoze rero kuniza akanya nagomba mbaze akabazo gato ya Pasi n'umuntu yagiye ahumura amaso be nabo bakorana muri Ryan Story yaduhaye indirimbo nyinshi zituma abanyagihugu bavuga bati turafise umurundi w'umutima kandi afise yerekwa mu ndirimbo zanyu n'ivyo n'ubu ziracavuzwa abashobora kuzivuza ariko binyegeje ubutegetsi buhari hama mugabo abarundi tutari bake turifuza kumva indirimbo zanyu uko ziba ziriko zirasohoka nk'igisasu gisha ko vyahora. Nashaka kubaza yuko hari ukuntu mwa muri ko muriga yuko bijya vyumvira mwa mwashize muri zya ndirimbo zanyu ukuntu vyoshobora gushikira abanyagihugu canke uwo vyifuza wese kuvyumva vyoroshe ndimba muvuga muti turategura ko ibigani indirimbo zacu zigashikira buri munyagihugu buri kanyo ko ziba zisohotse kubera abarundi tutari bake tuba dukeneye kumva bijya vyumviro aho mugejeje guterera mu byumviro by'igihugu byoshobora kubaka igihugu abanyagihugu bashobora gufatira ko kugira ngo bashobore kubandanya batsinda ubwoba tukagwanira igihugu cacu. Hama mbandanya shima kandi shimira Ndondeza nongera kuvuga kuri umuntu yitwa Imbarigabiro yaduze ngaha yavuga ikinyarwanda sinzi ko ari umunyarwanda nuko yari umukongomani. Murabona yuko hari abantu b'abanyamahanga basigaye barondera no kwifatira abarundi genda bishira mu kagaye n'agasuzuguro twebwe abarundi dukwiye kwikura ku muntu wari we wese nivyo kuvuga ubutegetsi amayo bukora canke amakosa bakora mugabo no guca umunyamahanga aza akayifatirwa ubutegetsi bubi nabi hanyuma yongere yifatire n'abandi bantu bashizeho pra yo gushobora gutegura ukuntu bashobora gukora ubwo butegetsi mugabo umuntu akaza akagomba kukerekana yuko abantu bose bashoboye nk'abarundi ibi ni ibintu by'akagaye navyo nyene dukwiye kuvira hasi kuko sinibaza yuko twebwe abarundi tuzova tuja kurondera inyishu ku bakongomane cyangwa ku banyarwanda ku bibazo bihanze igihugu cacu itwebwe nyene ubwacu tuzova kwironderera inyishu z'ibibazo vyacu tutaravye ngo umunyarwanda canke ngo uwundi muntu wari we wese rero kubona hari umuntu ashobora kuzaga akagomba kwerekana yuko Tabara atari umugwi twoshigikira canke ariwo tuzeko uburaro n'uburamuko agomba kutwereka ayo mabi Ndondeza nivyo bamwishuye neza mugabo harakwiye ikindi kintu tworenza ko kuri aba bantu ubu ntatandukanye na babandi birirwa baravuga yuko Tabara yagize ibi nibi ugasanga nta cyemezo bifitiye cyangwa bagomba kwifatira mu gahanga ngira ngo umurongozi wayo cyane no wundi wese karayishyigikira rero bamaze kujamwe mu basamazi no kumenya nabo bantu ukuntu umuntu ashobora kuba impanuro zikwiriye cyangwa bibaye ngombwa nkavuga nti bogomba bakimwe ijambo ku rubuga mu bigo turiko turategura kuko ntivyumvikana aho umuntu agomba kudutorera twebwe abarundi aho tugomba guhagarara aho vyogenda kose igihugu kiguma ari iwacu nico nagomba ko kuvuga murakoze ku kanya mwampaye. Kambanze ndamumanure Democrate kuko yavuze ko atatwumva iyo aje nko mu speaker Democrate urakoze cyane gose n'ukuri kuvyo uri kuravuga ubu butumwa bushikire ababanyi bacu n'abarundi muri ko murumviriza mutahure yuko Tabara nta gwanko na rumwe ifitiye abanyagihugu bo muri Kongo Tabara ntiyavutse ngo igiye kwica abanyekongo canke nta n'igihe na kimwe yigeze bifise umugambi n'umwe wo kuvuga ngo igomba kwica abanyagihugu b'abarundi canke abo hanze Tabara ni Resistance pour un état de droit n'umuhari w'abarundi nubwo wimenyereza muri Kongo objectif yabo niyo gutabara mu Burundi abantu rero bari muri Kongo n'ukuri ndabivuga ndabisubiremwo kandi nzonabisubiramo kenshi ubutavyumva nawe hari habo nigeze kubarira ati umviza rero nimba wemera imihari yiwanyu genda ubabarira ati genda mu barasaho bari hanyuma bo nyene bazogusigurire uko bababona hariho abantu benshi baba hanze bataba mu gihugu cabo natwe ntituba mu gihugu cacu ugasanga ntibakurikira amakuru canke ugasanga bakunda kugwiza ibintu vy'ibinyoma
yuko umugambwe CNDD-FDD na baneva bagomba gukwiragiza ibinyoma kugira ngo babeshere leta bara nta gitangaje na kimwe abari ngaha aye mwari Burundi mwagiye mukurikirana ivyagenda b'i Burundi twarabibonye no ngaha muri kino kiganiro twavyumvise twumvise bafunga pasi bamwagiriza ibintu ni tactique zikoreshwa na CNDD-FDD tumenyereye tuzi cane gose umuntu rero aguye mu mutego ubukuja yemera ububeshi bwa CNDD-FDD nabo baba bariko baracako kugira ngo ace yanka batabazi akibaza ngo hariho abandi batabazi bazovuka aha n'ubutumwa bwo kubandi baba bariko baravuga ngo bagira bashinga ibindi bintu bishasha nubwo tubankohaja bamenye neza yuko n'ivyo bindi bishasha bizovuka nimba bizoba bigamije kugwanya intwaro ya CNDD-FDD bazoronka ubwo bubeshi nabo nyene bazobabeshera bazobagiriza ibitari vyo kugira ngo abarundi babanke nimba rero umuntu agwa mu mutego no musi ku mugwi uyu uye akizera ko hazoza uwundi yitegure kandi yuko n'uwo mugwi wari wose uzovuka bazovuga ko ivyo nyene nubwo rero leta barabagiye bayivuga ko ivyo bishakira bagenda bayibeshera iracariho turacahagaze turi ngaha twese turayishigikira turayikunda mbatabazi bacu aho muri mwahagaritse ubuzima bwanyu leta harimwo abantu harimwo abaganga harimwo abajuriste hariho abantu bafise amadiplome akomeye bahagaritse ubuzima bwabo baravuga bati tugiye gufata inkoni kugira tugende gutabara ndugende guhangana n'irya ntwaro iri mu Burundi nk'umurundi rero wewe uciye bwenda ukakira ububeshi bwa CNDD-FDD umenye yuko aburi ko ugomba kuvuga gutyo woye wambika inkono ishushe n'abantu bo bakunda igihugu c'u Burundi bakunda n'abarundi abavuga bati ubuzima bwanje ndabuhagaritse ndagiye guhangana n'irya ntwaro mbi kugira ngo mpindure ibintu mu Burundi no kuvuga rero wame witeguye yuko abantu uri gutera ayo majambo mabi nabavukanyi bawe n'abantu bafite spirit yuko ugomba kugutabara uri mu batabagwa ariko ugacagura wonyene kuja mu mugwi w'ababagwanya no kuvuga yuko iyo uri kurabagwanya ni nka kurya uba uri kuragwanya wo muri societe civile nka kurya uri kuragwanya n'abamenyesha makuru ukumva umenga ufise amajambo menshi yo gukomanta no kugwanya soyi uri kurakora kugira utabara Burundi uri kurahemuka ivyo uvyakire ubimenye ko ari uko bimeze kandi umenye yuko ingamba zose z'abatabazi kw'isi yose zagiye zihura n'abantu nk'abo oya hanyuma ndibutsa n'abarundi aho muri aho twahungiye hose ni mwige kahise kabo muzosaga yuko nta na hamwe baronse intwari ibereye vyabaye batarinze kuyigwanira ni ukuvuga rero nimba ugenda bakakakira mu kindi gihugu ukaja kuvumba ku ntwaro ibereye y'ibindi bihugu wewe nta na kimwe ufise uri kuratabara mu gihugu c'iwanyu uri kurahemuka uri kuhemukira abo muvukana uri kuhemukira n'igihugu cakuvyaye ivyo tubitahure tuvyigishanye yuko nuko nyene biri uwo muntu yumva ko afise ubwenge bwinshi bwo kuvuga ati urugamba ubundi rugenda gutya nabikore hariho abantu bamaze imyaka n'imyaka bariko bavuga ngo abaretabara nguko bariko barabikora sivyo none bo bariko bakora iki ko babizi nabo nibashingiye indi migwi kandi turabashigikiye uwo wese avuga ati je ndahagurutse kugira ngende kurwanya irya ntwaro mbi nahaguruke uwo wese nawe yumva yuko azokorera ku majambo yayo atahure ico bariko arakora kandi atahure yuko azotsindwa nk'abandi abantu intwaro zubakiye ku macakubiri intwaro zubakiye ku busuma intwaro zubakiye mu gupfukama mu nda abarundi zizotsindwa irya ntwaro izotsindwa kubera yuko ukuri kuzotsinda reka tubandanye Celestin Pamela ushobora kuma nkavuga gato ni nkwakuzi Pamela jewe nkuko ujarahejeje kugukebura yahejeje kuvuga abo bantu b'abanyamurenge washoboye kumuha umwanya munini aravuga kandi ngo irenze umuntu ngo riba rirenze inkinga rero ikintu abantu bakwiye kumenya mu banyamurenge barafise abastari babo baririmba ndayishimiye ko ari umucunguzi wabo witwa Galas uragenda kuri YouTube barafise abapasteri bitwa bakingungwa Seba Kiyana baravuga uko ndayishimiye na Sendede arabatabazi babo rero nukuri ubundi munsi nta kubaha umwanya abantu bitwovuga ko ari abanyamurenge bose bamwe muri bo hari abashigikiye Sendede gutya bayiririmba bakavuga ko ari bo batabazi babo rero ndibaze ko
uwundi musi haje umuntu nta kumuha umwanya ashobore kuvuga vraiment kubera abivuze gutyo biragira impact ku bantu ugaca usanga bamwe bararonkeyeko no kugira baducafuze. Murakoze. urakoze cyane nkwakoze n'abantu bariko barabyumva batahure yuko iyo uri umuhost hari ikintu kigoye cyane gose nuko umuntu araza agasaba ijambo kandi je ndatahura yuko abantu barevoliwa mu vyiyumviro vyabo siko hariho hariho ababizi hariho abantu kare bumvise n'ijambo leta barabagira allergie bakumva yuko bababona nk'abicanyi bababona nk'abantu bakorana na CNDD-FDD byaba bivanye n'amakuru bafise ariko mu nyuma bakavyumva duhora tubibona no ngaha mu space ugasanga nko kuri space iheruka haheze indwi zibiri hariho uwatanguye vraiment kuva space igitangura ariko yandika ko amajambo akomeye cyane gose ariko arahaguma arumviriza ikiganiro mu nyuma araduga arasaba ijambo nawe nyene aravuga ati je kumbe uko ndabazi suko nari ndabazi nabwiwe amajambo menshi atariyo ariko ndiko ndabumva muriko muravuga jewe nagerageje kurondera ivyo bintu bari babigishije bavuga bari banyigishije babavuga kuri mwebwe nabibuze nico gituma umuntu araza agasaba ijambo ariko turamuhagarika hakiri kare nukuri babitahure yuko hariho ibibazo tutagaruka ko tutazoguma turiko turagaruka leta bara numuhari w'abarundi abarundi bawishimiye bakawushigikira nta mukongomani azoza canke ngo n'umunyarwanda canke ngo niki ngo azoza n'umurundi wese ofete ngo azoza ngo avuge ngo oya ngo hagarika ngo gushigikira abo bantu azobigerageza ariko ntibipasa ntibipasa kandi nuko nyene abimenye yuko nuguca umwanya eska aradutesha umwanya ego abariko aradutesha umwanya ariko ntituzobigumako nawe nyene tuzomuhagarika ariko namwe batabazi mwakire yuko hari abantu bagiye bumva ibintu byinshi byagiye bivugwa kandi bitari byo umuntu ashobora kuba yahora avuga ibintu akabivuga bivanye n'amakuru abafise ariko amaze kumviriza ibiba biko biravugwa nga agahinduka hanyuma akaza nawe nyene akaza aje nkubaza ibibazo kandi wumva yuko ariko arabikurikira abifise ku mutima ariko nk'umuntu aba amaze kuvyumva gutyo oye nukuri bagenzi aha aye muriko muvugana n'abantu nkuko mwumva baza baduga dufise amahistoire menshi cyane gose intwaro mbi yo muri kiriya gihugu yaradukozeko yaradutwaye abantu yaratugize impunzi twarahigiye ibintu bitari bikeye umuntu ashobora kwibaza yuko aza aje guca intege abatabazi abariko araca umwanya wiwe kandi azoguma aca umwanya wiwe abantu nk'abo nimwakire ko bariho bafise igituma babikora turabizi ariko nta muntu n'umwe biba bikwiye guca intege umuntu bica intege ni umuntu yari asanzwe nawe nyene muri we atazi ivyo ariko ararondera ni umuntu atazi yuko intwaro mbi iriko irica abarundi kandi nawe nyene ariko arariha ikiguzi kirekire uwo muntu ashobora kutavyumva uno munsi ariko ivyo ari byo byose ntawubura umunsi wiwe mu gihe hari intwaro mbi itagukozeko wewe izokora kubo muvukana izokora ku bavyeyi izokora ku bagenzi kwanza noneho uwari we wese uno munsi mu gihe twese turavuga ngo ikiguzi co kudatabara umurundi wari we wese ibintu mba numva ashaka yuko abantu baza kuvuga kugira ngo tubisangire n'abantu bibashikire mu mutima reka ndabereke ugende uharure ku kwezi amahera ukoresha yo kugira ngo usurvive ku kibazo uburundi buri muno munsi hari abo bantu nimba uri hanze uvuga ati uri muri diaspora hari bajya abantu urihira amashuri ubundi si wowe warukwiye kubarihira amashuri ubundi iyo tugira igihugu ciza abo bantu baba bashobora gukora bakanira amashuri abana babo kandi dans la dignité mu teka nziza umuntu akavuga ati ndafata inshingano umuryango wanje ndawufata mu minwe sindinda kuja guterereza kuko ndashobora gukora kandi ivyo nkoze bikanzanira umusaruro nkahembwa hanyuma nkafata umuryango wanje ariko ubu wowe uri hanze ni wewe barinda kuza kugutabaza duhora twumva abantu bari hanze bakidoga kuvuga urumva abantu babaca bandondera bagomba kusaba amahera mbega bazi ko ndayakura ku giti ivyo byose ni kiguzi cyo kudatabara iyo uri kurariha amahera kugira ngo uvuze umuntu ari mu Burundi canke umuntu ari mu buhungiro ni kiguzi cyo kudatabara uri kurariha ugenda urabe kuri konte yawe uburyo buja muri ivyo iyo urara udasinziriye wicaye ku space uri kurumviriza kubera yuko uri kurariha ikiguzi moral muri wewe cyo kudatabara umwe wese ngaha
ariko arariha ikiguzi cyo kudatabara. Ugenda urondere iyo uri umuntu ava muri diaspora ugenda ubundabunda iyo ugiye i Burundi ukavuga mbanza gufuta ama message yose ntihagire n'umuntu nzobibwira yuko ntashe ntihagire n'uzomenya yuko nje ukagenda wiyubara aho ugiye hose ntuzi kuzogaruka abusize inyuma bakaguma muri stress batazi ibyo byose n'ikiguzi cyo kudatabara uri kurariha. Iyo uvuga uti jewe ndahagaritse gusubira kuvuga ikintu na kimwe cya politike kandi uzi neza yuko ibintu biriko birapfa, uzi neza ko abantu ibintu biriko birapfa n'abantu bava amaraso nkawe n'abantu bahemba n'abarundi biriko biragira ko ingaruka mbi mugabo bakagushikanaho uvuga uti je sinzosubira kubivuga kugira ngo nikingire nikiguzi cyo kudatabara uri kurariha. Umurundi wese arafise ikiguzi ariko arariha uno munsi cyo kugira ngo asyovive intwaro mbiri mu Burundi, ariko ikiguzi cyo gutabara ni gito cyane gose. Hariho umuntu abayeho ari ngaha i Buraya ari nko ngaha jendi muri Canada mpanda bivuga sibinyegezwa ugasanga ku kwezi afise amahera ashobora kubashika amadolari 200 cyangwa 300 agenda imiti uriya wundi yapfishije umuntu uriya wundi agwaye uriya wundi agira iki kugira ngo ashobore kubafasha. Mugabo umubariye ati hewe hariho abantu bahagurutse babatabazi bahagaritse ubuzima bwabo bateza kuja guhangana nabo, barakeneye amazi, barakeneye ibikoresho, akumva yuko gutanga amahera 20 canke 30 y'amadolari ku kwezi ngo none ngo oya ngo acagenda gukora iki ngo ayo ni make cyane gose paraporo ya yandi uri kuratanga. Kandi ayo uri kuratanga uno munsi igihe basi twariko turamwumviriza iyo ariko avuga ibintu byo muri les années 2008 kuduga, musubira inyuma urabe ikiguzi wari kuriha kiriya gihe n'ikiguzi uri kurariha uno munsi ni kinini ya cyane gose. Igihe twari mwibarabara 2015 mpanda bigarukako ababarira ati mu bintu byatujanye mwibarabara hari abantu bavuga ngo hakenewe ubutungane, hari abantu hakenewe igihugu gikora neza amategeko ariko arakora, hari abantu bavuga ngo hariho ubukene bwinshi. No kurugenda usubira inyuma muri 2025 uvuye muri 2025 uhindukire urabe 2015 ubwo bukene bwari buhari nta naho busaniye n'ubukene buhari uno munsi. Kandi ubukene buhari uno munsi si bwinshi, ntimwibaze ngo twarashitse ngo byaronye bizoguma byunyuka. No kuvuga ko mu myaka 5 izokurikira uzoraba 2025 usange 2025 byarapfuma niko uzovuga. Nukuvuga ko ikiguzi kizoguma kiba cinshi ciyongera gushika Uburundi butabagwa. Kugira ubundi butabagwe nukuvuga ko dutegerezwa gushigikira abatabazi, dutegereza gushigikira abatabazi bareta barabafasha inko, dutegereza gushigikira abatabazi bari muri societe civile, dutegereza gushigikira abatabazi bariko bafasha impunzi, dutegereza gushigikira abatabazi nka Lion Story, dutegereza gushigikira abo bose baba bafise ibintu bariko barakora kugira ngo Burundi butabagwe. Tutabashigikiye nukuvuga ko tuzoguma tubandanya turi ikiguzi kirekire. Umwe wese abitahure kandi ikiguzi cyo kudatabara ni kinini cyane gose ku muntu wese gusumba ikiguzi cyo gutabara. Reka tubandanye Celestin karibu. Celestin turi murakoze muranyi turakumva Celestin iminsi myinshi tugira igihugu tucitangiye. Murakoze mbande kuramutsa mutumire. Hama jewe nagarutse inyuma sinzi ko namwe mubyibuka 2015 2014 abantu bumviriza Renaissance mu gitondo haca kwindirimbo za nyinshi bibuka imwe biyoberanya n'izindi nyene zatanga ubutumwa. Uyo umuntu ashobora gutanga ubutumwa swata yaciye mu ivuga butumwa mpora mumva message za patiri ingene bashobora gutanga ubutumwa baciye mu nyigisho, bashobora gutanga ubutumwa biciye mu ndirimbo. Ico kintu cyose bokoresha kugira ubutumwa bwawe ushaka gushikiriza bugere kure ni ijwi. Rero turabashimira kubera bagize uruhara cyane mu gukangurira abantu kugira batahure iyo igihugu cyariko kiraca. Benshi ntitwabibona twumva indirimbo zabo umenga n'ubusazi, documentation kabirukako ahandi zikankwa kuvuzwa hirya no hino haba nko mu gihugu canke
nko ku mateleviziyo y'igihugu ariko ukuri kwari kumwe. Intwaro ya CNDD-FDD kuva ikiza nta cizere cyo guteza imbere igihugu yari ifise. Reka mbaye ndabahe statistique ntoyi turiko tuja muri vision 40-60 ariko no musi turi miliyoni 13. Ibiharuro bitwereka yuko muri 2060 tuzatugeze ku miliyoni 22,700. Umunyagihugu azoba atunzwe na $1.9 ku munsi. Bavuga yuko n'ubundi igihugu cy'u Burundi kizoba kikiri hasi cyane mu bindi bihugu byose byo kwisi. Ibyo ni ibiharuro muri vya bindi bariko baratujanamo ngo ni byo karani swasari. Usibye yuko ibyabo byama bimeze uko turibuka CCP2 CCP1 bya bindi cyo kurwanya ubukene ntacyo byashitse ko. Rero la politique ya CNDD-FDD ni slogan n'amajambo ntacyo bagira. Uno musi rero hoho ni hatari. Mbere uno musi twovuga ko dufise leta canke dutwagwa n'umugambwe. Komite y'umugambwe niyo leta. Sinzi ico kibazo sinzi ko turi bucishu ko ari wo kitwishura ariko je mu byo mbona nta leta uno musi dufise. Kubera ngize iminsi mbona yuko nico twokwita conseil ministériel isigaye ibera muri retraite ya CNDD-FDD ugasanga president abashanganje biwe abatwara ubutungane inamashinga amateka na nkenguza amateka abatwara umugambwe mu bisata ugasanga bari hamwe ngo bariko biga ibintu by'igihugu. Jamen ibi rero tukabiraba tukiyumvira none turavahe turaja hehe. Imyaka 20 muri 2015 dolari ryavunjwa hafi igihumbi ngira n'ijana igihumbi kirenga ko dukeye. Dutera dusubira inyuma. Nukuvuga muri ca gihe twitwa ko turi mu ntambara ubu turi mu buzima bubi burenze ca gihe twitwa. Celeste, hari ukuntu biriko biracika. Celeste, hari ukuntu mbona umenga biriko biracika. Tubaye ko nshagaruka. Oh, wagarutse Celeste? Sinzi ko ari ikibazo ngira ngo agize. Reka turabe ko aca asubira kuduga. Okay, urabona yagarutse. Yagize ikibazo. Okay. Celeste, mwo kugura micro ngira mwari mwagize ikibazo ca micro turabumva. Yego komeza. Turakumva komeza. Murakoze. Nari mvuze yuko nari nibacije ati mbe no musi turafise leta igihugu kirafise leta. Igisubizo ngendeye ku byo ndiko ndabona igisubizo ni oya. Kubera no musi ico twokwita réunion ministérielle dusanga ahubwo habaye retraite ya CNDD-FDD ugasanga no mukuru w'igihugu ashikanganje biwe batwara umugambwe mu ntara no ku gihugu basekira inzego z'ubutungane n'amashinga amateka na nkenguza amateka kiyumvira igihugu kitwarirwa hehe. Ukuvuga ubu no musi bya bindi twarimwo muri ca gihe nibyo twasubiyemo ariko kandi ibyo CNDD-FDD yari yafatiye umuheto ngo ugiye kuhabuza. Twari mu 2005 bafata ubutegetsi igihugu idolari ryari ku gihumbi gato ariko no munsi ni ku 7,800 naho nyene ritaboneka. Isukari
yari itsimbutsa yari oturi amajana 5 ariko uno musi n'ibihumbi 8 naho nyene itaboneka abantu bayironka ngo bapresenta akakaye ko k'ibikorwa rusangi igatangwa n'imbonerakure ni ibintu byinshi byagiye biraduka bisubira inyuma umunyu mu Burundi twari tuzi ko ikintu kitaduga ari umunyu ariko uno musi umunyu ku 3200 nukuvuga rero intwara sende defite nta ciziri kiradukorera kiretse kubandanya yuko ihamba igihugu nitwitega rero iciza ikizovamwo kubera iyo ntwaro turacari kure aba Lion Story nibo bacisha mu butumwa bwabo indirimbo bavuga yuko biyoberanya mu mvugo le discours so ni nziza ariko ibikorwa byo kabura uno musi twibaza yuko ati mbega ninarira amaboko singira icyo nkoze ko abantu bashaka gutabara igihugu ndiko mpima abo bantu bashaka gutabara igihugu cyane ndiko ndihima igisubizo nuko uzosanga uri kurihima kuko uko ubuzima bw'igihugu buduga niko n'ubuzima bw'imibereho yawe aho uri nabwo uzoshikirwa kubera nimba uri muri Canada ukorera 3,000 by'amadolari uzoteza gukoresha 1,000 uza gufasha umuryango w'iwanyu ariko mu gihe babandi biwanyu bari bameze neza n'abashobora kwirondera cya kindi babafasha bya 3,000 wo bibitse ukuvuga gusanga uri kurasufura kandi mu gihe byari kukorohera rero igihe igihugu kimeze nabi aho uri hose umwumve uko nawe ukogwako ikindi uzotegwa isoni no kwitwa umurundi kubera igihugu cyawe uko gihagaze ku isi uwo muzohura uzoshaka kwigira ngo jewe ngo je suis du Rwanda kubera iki biguteye isoni kuvuga yuko uri umurundi umwana wawe azovuka yihakana igihugu kandi ari igihugu ciwe cyase na nyina nitahaguruka rero dufatane urunana dushigikire abahisemo guhaguruka umwe wese mu buryo bwiwe ashoboye haba guhanga nk'izi ndirimbo z'abarani story cekeshi n'uyo ndazumvirije arigeye yumvira ati aba bantu yari revelation uko biri kose baririmba indirimbo bazi kizoba kwa za ndirimbo za Alpha Blondy wumva message y'uno musi igumigaruka kandi umenga ni yayindi yatanga cyagiye nabo nyene rero nuza mu ndirimbo zabo message batanga kijya gihe uza gusanga ari message uno musi umenga ni indirimbo bahanze uno musi rero barundi tudahagurukiye igihugu cyacu nta munyamahanga azogihagurukira uno musi aho twicaye ku gusebanya ngo bwarede tabara ngo ubujama bw'ubututsi bwarede tabara ubujama bw'ubuhutu bwarede tabara cyo buzoshikako ngo twe tugiye gufata igihugu guhera mu 12 Jamen Yesu niwe avuze ati uwo wese akiza amashetani ku bw'izina ryanje turi kumwe nanje rero uwo wese yokumva yuko ashaka kubohora igihugu inzira yose byocamwe ntiyari umwanya mwiza wo gutana amajambo canke wo kwitana ati burya ntabishoboye kubera umututsi cyangwa umuhutu ngo rigenda bishoboye ahubwo wari umwanya mwiza wo gufatanya twese tugafatana urunana kugira icyo gihugu gishobore gutabaho umwe wese wo mu mpano Imana amuhaye nashigikire uruhande rwose arimo uno munsi dufite abantu rero bahisemo gutanga ababo n'ibyabo bakabiheba bakavuga ati igihugu imbere ya byose nitwa umurundi kubera ni igihugu cy'ubundi kiriho ariko nshaka kucihakana kubera uno munsi igihugu cy'uburundi kiri mu kinogo mu manga kubera iki shaka kwihakana icyo gihugu cy'uburundi kandi mbona iyo manga no kigobotoramo kikavyuka kikavamo kubera iki nto kwambara uwo mwambaro nkitwa umurundi ahubwo nkafasha gushigikira babandi bahisemwo kw'igihugu iyo manga tuyitsibira tuyishiramo amabuye n'ibiti mpaka iyo manga tukayitsibira akaringanira kubera iki shaka guhisha inzara muri ca gihe nkenewe kubera iki shaka guhisha umutwe mu maguru Jean Jacques Rousseau niwe yavuze ati igihe cyose umunyagihugu adahagurutse kugira agwanira agateka kiwe n'ubutungane azoba ariko
aja mu nzira y'ubukoroni. Nuhisha umutwe wawe ukawushira mu maguru uvuga ati Arere azobikora, Nshuti azobikora, Gertrude azobikora, ndiko mvuga amazina mbona hano, nawe umusanzu wawe wishiriye umutwe mu maguru acumaze. Ureka gusesera amaraso igihugu, imbwa zikayanywa ku buntu. Fatayo muri twa tundi dukeyi wari ufise ushigikire. N'abantu nkawe, abo bantu wumva n'abantu nkawe, nimba umuntu ashaka guhanga indirimbo yo gukiza ico gihugu arakenera umurya w'igitari canke akenera igitari. Uwo muntu ahisemo gufata umuheto n'ibigwanisho, arakenera inkoho, arakenera kurya, arakenera kwambara. Wewe ntariko arakora uno musi ariko uriko urakora, birakunda gukora. Kubera ko utofata ubwo bushobozi buke uriko uraronka muri ca gihe uriko urakora, ugafasha wa muntu atashoboye gukora ariko akora ku neza ya twese. Mwibuke yuko abantu b'abatabazi tuvuga uno musi, bamwe n'abigisha barize, bamwe n'abadogiteri barize kuvura, bamwe bafise amadiplome wanashaka handitse kudusumbya, bafise ingufu wanashaka kudusumbya. Aya mabuye duterura nabo boyaterura, iyi ngwa twandikisha ku rubaho nabo boyandikisha. Uwo muti dufata no gutera urushinge nabo bobikora kubera baravyigiye, ariko bahisemo kuvuga ati igihugu imbere ya vyose. None jewe ko ibi bintu ndiko ndabikora kubera ko uwo muntu ntomushigikira mu vyarimo. Nagomba ndababwire, ejo ntuze wicuza ati iyo menye iki kintu nkagikora. Wa mwana wawe azokubaza ati mama, iki gihe wewe ko wari ufise amafaranga kubera ko utabikoze kandi wari utegerezwa kubikora. No musi umwana bazokubaza ati kubera iki mama navukiye mu iki gihugu kitari ciwacu, mwakoze iki kugira dushobore gusubira mu gihugu cyacu. Bazosoma amateka. Uno musi hari ababishitseko rero. Tuhere kuri Nepal. Nepal yarahugurutse yakuye ubwo butegetsi bubi. Tunisia mu 2011 nabo barahagurutse bakora intwaro y'agahotoro n'intwaro y'igikenye. Ni ibihugu byinshi byagiye birakora ivyo bintu kandi byashize. Kubera iki jewe, kubera iki wewe, kubera iki twebwe, kubera ko Burundi butoba nkuko ibindi bihugu byacu. Dufise u Rwanda rwarabaye mu icuraburindi kuva mu 59 gushika mu 1994. Ariko uno musi nimwitegereze abantu muri mu Rwanda canke muzi mu Rwanda, uno musi igihugu cy'u Rwanda aho kigeze n'intambwe kigeze. Ni igihugu tucite ni kigenzi cyacu dusangiye n'ururimi, umuco n'umwe. Ariko raba ingene uno musi cyo gihugu bari mu mugambi w'iterambere. Ariko raba twebwe uno musi twitwa ngo turi mu mahoro, urabe igihugu cyacu kigene kimeze. Nta barabara dufise, nta shure dufise, nta bitaro dufise, nta gitoro dufise, nta matara n'amazi dufise, ntaco turi. No musi muriko mugwana mugurira ibikoresha abana banyu, abana bene wanyu, abavyara banyu, mwarungika ku mashuri. Ikaye muriko muyigura 5,000 na, ariko cagi ikaye mwayigura amafaranga 600 y'impapuro ijana. Gici kiguzi no musi muriko murariha kubera intwaro mbi. Kubera ko no musi rero udatahura yuko ubwo bubabare uri kuragira kubera igihugu kiri mu ntwaro mbi utoyigikura mu kugira igihugu gishobore gusubira mu ntwaro nziza ibereye baheza agateka kazi na muntu no munyagihugu wacu. Uko nirengagiza gukora ikintu ndiko ndihemukira jewe nyene. Igihugu imbere ya byose. Udafise igihugu ntiwitwa umurundi, udafise igihugu hacuri. Aho rero hose hari iruhande yawe hari umutabazi, hari ijwi ryawe risemerera, hari usemerera ko ati dushikire umutabazi ntumukinega ahubwo mufashe. Aho hari umuntu ataravyumva, mwereke ko dushaka un état de droit. La justice pour tous. Agateka kazi na muntu n'intwari ibereye, kugarukana kirazira. No musi nta kirazira tugifise kubera byari mw'ishure, ariko mw'ishure hasigagwa havugagwa politike. Abana bacu no musi nibo birirwa ku madefile, bamara amasaha 7 ku masaha 9 ku masaha 8 biga bariko biga ivy'umugambwe. Baza gukora ikibazo bahiganwa n'abandi bakababanye bakora ntaco bari ntaco bashoboye. Nitwaguma twimika uwo muco, kimikio ntwaro, no musi ntiyari, kwe no musi ntidufise guverinema,
ariko dufise umugambi utwara igihugu kubera byose niyo bipfundikiwe nitwaguma turi mu ivyo bintu ndabarahiye ntaco tuzoba muri make rero no musi perezida arishimye arahiriwe arahaze sinzi ko mubona araza kwimbura agaherekezwa n'umushikanganje w'uburimyi indogozi z'intara zose zikamuherekeza agiye kwimbura umurima wiwe ejo agaca turumube ngo je ntavyosuma je ndirimira ariko ataraba perezida kumusama iwabo sinzi ko muhazi n'agatongo gatoyi ntiyari kuronka aho yimbura nk'ivyo ariko arimbura uno musi ariko aduturira kw'imibe avuge yuko wewe yirimira ngo natwe turime natwe ico duha zijya mbaraga afise natwe tworima tukimbura nk'uko ariko arimbura uno musi rero nitwemera ku gasuzuguro nitwemera kuma dusuzugurwa tuzobibamo ariko nitwahaguruka tuvuga ati oya pour l'injustice tukavuga ati ego pour la justice ego pour la dignité nta kibuza igihugu kitavamwo icuraburindi kirimwo tugira igihugu Ego tucitangira urakoze gose ku nyigisho udusangije uno munsi Celestin nizera yuko umuntu wese afise uko avuga afise uko yigisha mba nizeye yuko n'abariko barakurikira hagira umuntu umwe akabuji kiwe katari bwake hanyuma kakaka hanyuma agatahura yuko nawe ategerezwa kuja mu ruhande rw'abafasha n'abashigikira abatabazi nawe nyene akaba umutabazi mu bandi yego ndagushimiye Celestin Amazi yazindutse ageze kure nagomba twumve uwanyuma umusipika wanyuma mbona atari bwavuge ni isekeza reka nawe tumwumve murakoze cyane ego karibu bwa mbere na mbere ntanga kubashimira ku mwitwarariko w'ineza y'igihugu cacu harimo abo mbona kwinshi nkunda kubona ku maspace mbona bakunda igihugu cane nka Ndondeza niwe novuga cane ariko n'abandi bose mufatanije Imana bahezagiye baho umugisha murakoze cyane hanyuma naje ndashimye kino gitekerezo ni ciza cane kuko ari ibintu byinshi bariko baravugwa kandi navuga yuko harimo ababigenderamo batabizi ariko icambere ishimye cane kandi kinezere rwose ni ikintu muriko muhurira ko mwese mvuga uti ni gukuraho ubutegetsi bubi ubutegetsi buzi ko bwafashe igihugu mugabo ubutegetsi bugifata bwaragihawe mu majambo makeyi baragihawe ugisanga aho giteretse bumaze ugisanga aho giteretse nico gituma ubona bigamba indya bakigamba ikibi bakigamba konona kuvuga umwe wese bivanye naho abona imbaraga ziwe ziri yigamba konona amajambo make abandi bakaza gukekeza abashone nabo bahaze kubera bicaye mu kigega bariba barasahura barica baranyuruza barata mu nzuzi amajambo make nta ikibi cyose gishoboka ngira mw'isi nta na kimwe atarakora ego twebwe turagorewe mu inyuma y'igihugu nabo baranezerewe ariko icyo kigaruka kumbabaza ni ikintu kimwe twe natwe turi inyuma y'igihugu turiyibagira aho kungana amaboko ngo dufatane amaboko turandere kumwe twasubira mu cacu tuvuga dusanga kanini turiko turagwanisha amajambo nayo majambo ntahashika ikintu cari gikenewe kwari gukura amaboko mu mpuzu mwese agakura amaboko mu mpuzu akambara umwambaro w'ubutwari n'urukundo n'ishaka ryo kwitangira abandi agakora uko ashoboye kugira tugire ico dushikako ariko dusanga umwe ariko aravuga ati uriya ni mubi uriya ni mwiza tuvuga tugeze ahantu handi bavuga ngo abahigi benshi bayobeza imbwa mwaraza agakwega hariya undi agakwega hariya undi agakwega hariya
ukuri kukabura. Rero nshatse kuvuga iki? Ni ukuvuga harakenewe, mumbabarire nasanze umutumire yamaze kuvugana sa n'uwacerewe gatoya, ariko ubwo numvise ari mutumire ndashaka ikintu kimwe co nsaba nk'umuntu yifuza ko impinduka yoba mu gihugu cacu, kuko nimba hatarengeranye harageze ko dutabagwa. Ni ukuvuga je ngomba kuvuga akantu gatoya, ni ukuvuga abantu bariko baravuga ngo rede tabara nimbi, rede tabara imeze uko, ni ukuvuga harakenewe ukuri. Yumva harimwo abantu batabona ivyo turimo, batabona iyo bija. Uriya araza akavuga ati rede tabara ikorana na CNDD-FDD, uriya akaza akavuga ngo barabesha. Hari hakenewe témoignage zisubira zikagarura ivyizigiro mu bantu. Ni ukuvuga barya abantu bose bavuga ngo rede tabara n'abade benshi barafise umuntu yabasiguriye, abandi bakagira umundi yabigishije, undi akagira umundi yamwigishije. Rero kugira ngo abo bantu bagarukane ibitekerezo vyabo, kandi ugiye kwitegereza hari abo usanga bafise ishaka ryo gutabara igihugu, hari abo usanga mbere hari abaritahera bavuga ati jewe ndonse igisikare kizima, ndonse ahantu hazima, jewe n'inguvu ziwanje nozikoresha kaja kugwana igihugu kigatera imbere. Kandi akavuga ati n'uburyo nimba bisa amafaranga nimba bisa biki noshiramwo. Mugabo bambariye yuko rede tabara isigaye ikorana na CNDD-FDD. Mugo kumva uwo muntu afise ishaka ryo gutabara, ariko kubera ivyo bamwigishije canke ivyo yabwiwe canke ivyo yumvise mu bantu agacika intege. Nico gituma rero navuga nti mwabo bashitsi baza baratugendera barakwiye kuzana des histoires zabo bagendana bazi, ziri novuga nti zigerageza guhindura imitima y'abantu. Nubwo ariko barabivuga barafise ishaka ryo gutabara, tuvuga ngo tuja tubareka ngo tubigize ukuntu tuzo kumviriza, ahubwo yakaba nabo baza bakavugisha ukuri ko babizi, hama tukagirana tukaronka ukungene turonka inzira. Ico ni kimwe mu kintu ashaka kuvuga, ariko ndankuraja umuntu wese ariko arabona yuko twokwinjira twakora, nimba urwo rugamba rukaba rukagenda neza, ibintu bigahinduka mu gihugu cacu. Ikigira kabiri nashaka kuvuga ikintu cerekeye kuba abanyepolitike. Nagiye mu biganiro kuri Space hanyene, hari kuri Space, hari kuri radio, bari batumiye Alexis Nduhije. Alexis Nduhije baramaze ikibazo baravuga bati kubera iki bavuze ko hari imipanga yinjiye mu gihugu hanyuma nawe ukabeshuza ko itariyo. Ni ukuvuga turetse n'abanyapolitike, abantu bose bahunze igihugu, nimba twiyemeje kurwanira igihugu tukavuga ko bizogenda kose kugira duhunguke, ni mpaka tuzonza kurwana, hanyuma hakaba ibintu biri hagati mu gihugu twebwe bitatwerekeye canke biriko bicabuza igihugu cacu, nako kuri basi wo gukuza ntibikenewe kuza kuvuga. Nimba hari uwo mwagirije mureke nyene bigire, kuko iryo jambo ryarababaje abantu cyane, niryo mbere rituma abantu benshi bava kuri rede tabara, kuko bazi ko Alexis Nduhije ari umufana wa rede tabara. Kico bavuga bati umuntu aza gushigira rede gute, yabaye umuvugizi wa CNDD-FDD. Hari imvuga mu gice jampereyemwo aho ndi mu buhungiro, ni ukuvuga naho uvuga rede tabara tuti reka rede tabara yinjira turaba, rede tabara zinjira ubitegereze n'ibintu kumwe Alexis Nduhije ashigikira ko imipanga itinjiye kandi bari bayidenosheje. Hari n'ivyo usanga ariko aravuga ngo niwe yafatishije n'umunyesha makuru yambaye twa Sandra Muhoza ngo ariko agera mutabaza y'imipanga, ibintu vyarimwe nije ukasanga. Rero kiya kintu Alexis Nduhije ngiye kutegeza kumwe kivuze, nawe yarasamaye, yari kuja gufasha amatohoza dede kandi ari mu buhungiro, kuko caravuye umutima hasi. Simvuze ngo ivyo yavuze ntiko ari ukuri, koshaka kwa kwari ukuri, ariko kwifatanya nabo mu byo bariko barahakana byaratumye abantu benshi imitima igirante ivunika. Ico woba gifise ko umuco araza kukinyishura, ariko gusa ico nashaka nabagani nimba atari mu buhungiro
tukaba tugomba ko ibintu bihinduka. Dede yaraducafuje bikomeye, umuntu yosubira imbere mu gihugu kuja gufasha gusigura ivyo abadede babona bari mu ngorane, ivyo bakoze n'ivyo batakoze gute. Ikanacurumva mu bintu turiko turakora turavyirinda kubera ico ndagicishijemo kubera cavunya abantu benshi, gituma umwizero wabo ugabanuka, bituma bavunika umutima, bituma bacika intege ku buryo hari n'abo wosiguje ukongera ugacapa ukongera ugashira ku biti ukongera batopfa bakumvise. Bo nico nayishijemo, murakoze cyane sindabarambiye, ariko ku muntu yaba gifise kumwe ikintu araza kunyishura. Murakoze cyane, mugire umugisha. Murakoze cyane Isekeza kuvyo mwariko murashikiriza. Namwe ndabashimiye kubona mwaje kumviriza kino kiganiro, kandi nuko mwariko muradutera intege ku bintu mwariko muravuga. Hari ibintu vyagiye binkorako, ariko umuntu wese afite ivyiyumviro vyiwe, kandi ni na vyiza. Ikintu numvise uri kuravuga, abo bantu baretabara bakaza bagasangiza amatemwanyaje yabo. Isekeza bino biganiro nk'iki uri kumva uno munsi, nama ndagikora ku ndwi zibiri, ku munsi wa gatandatu guhera isaha 2 z'ijoro, kandi nibaza yuko ubu hagira hereye amezi 3 nimba ntihenze ndiko ndabikora bino biganiro ntasiba. Mu biganiro twagiye dukora imbere, twarumvise nk'igihe twariko turavuga ikibazo kijanye na byo bivugwa byo muri Kongo, twarakiriye wari chef d'état major adjoint ico gihe, yarabisiguye ingene vyagenze. Turamaze kwakira umutumire ari mu bari ku rugamba, yitwa Kamarade, yaraje arabivuga. Abantu igihe cose dukoze kino kiganiro canke Akamuna akoze ikiganiro ciwe, haraza abatabazi batari bake bagasigura. turabarundi, turi kumwe ubwoko bwose, duhujijwe n'ikintu kimwe, twese tuvuga duti turiko turwanira intwaro ibereye. Ukeneye kumenya abatabazi ni bande, amahitware yabo, uzohuruza ukurikire bino biganiro. Ndanagutumiye mbariyo n'abatabazi bari ngaha, mu partage mumuhe irya chaîne ya Twiyubake Barundi, mu mutaginge Isekeza ashobore gushikira ibiganiro vyaheze. Twamaze gukora Isekeza, uzufata umwanya uvyumvirize. Ukeneye kumenya abatabazi ni bande, amahitware yabo, amatemwanyaje, ico bimvira ku Burundi, aba kuri kahise, abakuri kubu, byose n'ukuri turabivuga, kandi uzohuruza ku munsi wa gatandatu kuri X atari iwanje, uzokumva kwa Akamuna, ariko naho nyene niyo mbandi uzomenya abatabazi abari bo, amatemwanyaje atari make. Hanyuma ikindi numvise wariko uravuga cari kuri Alexis Nduhije no kuvyo yabeshuje vy'imipanga. Nakunze yuko wavuze ati arafana Retabara, kuko Alexis Nduhije ni president w'umugambwe witwa MSD. N'ivyo abavuze ni ibintu bijanye n'umuhari MSD. Twe tuba tuvuga Retabara, ariko natwebwe nk'uko nawewe ufise ico opinion yawe, ukungene usoma ivyo yabeshuje, niko natwebwe dushobora kugira opinion. Yuko haba umumenyesha makuru avuga yuko hariho imipanga iriko yinjizwa ku bwinshi, yinjizwa mu gihugu c'u Burundi, kandi itagiye gukora ubundi ico umupanga ukora, kuko umupanga ni uti ikoreshwa mu bintu bijanye n'imirimo y'abarundi, yuko mu gihugu c'u Burundi hadandazwa imipanga. Ubundi ntiyari gikwiye kuba ikintu giteye ubwoba canke kidasanzwe, ariko yuko bivugwa yuko iyo mipanga yinjiye mu gihugu c'u Burundi kandi igiye gukora ibikorwa tuzi muri kahise, yuko hari abakoresheje imipanga kugira ngo bice abandi, kugira bakore ihonyabwoko i Burundi. Ni ikibazo umurundi wese gitegereza kumukorako. Yuko rero haba hariho ayo makuru yuko hari imipanga yinjijwe, nta murundi nibaza yuko kandi yinjijwe igiye kwica abarundi, nta murundi n'umwe ivyo bintu bidakorako. Yuko bivugwa n'umumenyesha makuru kandi akavuga ko wewe abifitiye ivyemezo, mugabo ivyo vyemezo atavyerekanye,
wewe wokwibaza nk'umurundi nk'uko na jewe ushobora kwibaza ati eske nukuri ndavyemera gushika hehe ukaja kubitohoza iyo rero umukuru w'umugambwe MSD uri mu Burundi mu ntara zose mu makomine yose hariho abantu baba MSD avuze ati ico kintu ndagiye kugitohoza hanyuma agasanga sico ni uburenganzira bwiwe bwo kuvuga ati ivyo bintu sivyo kubera yuko ni inkuru y'agacamutima akavuga ati iyo nkuru siyo kandi iyibayo nari kuvuga yuko ariyo nawe arabifitiye uburenganzira yuko rero abantu baca bavuga ngo urumva ngo turavuye ngo mu rugamba rwo gushigikira abatabazi ngo kubera ngo Alexis Nduhije yavuze ngo yabeshuje inkuru y'imipanga aho je ndavuga ati ubukubiswe washaka kurira kandi Jessica ndibaza ati okay uraretse gushigikira abatabazi uhagarariye kuri ico none waciye ugenda gushigikira nde kuko ivyo ari byo byose uravye aho iyo nkuru yavugiwe nuno munsi sejo haraheze iminsi itari mikeya eske abo bantu baciye bahagarika kwizera abatabazi ngo kubera yuko umuntu avuze ukuri kwiwe nawe yatohoje abo bantu baba bariko barondera ukuri vy'ukuri kuko iyo turiko turavuga ati dushaka intwari ibereye uri kushaka intwari ibereye ntucuvuga ngo nca ngenda ngo mpuye n'ububeshi buri mu nzego z'igihugu ndabufata nk'ububeshi ariko numvise ububeshi buri wanje nca ndabifata yuko ari ukuri aho oyeje mba numva umenga umuntu ariko arihenda cane gose yuko Alexis Nduhije nka perezida w'umugambwe MSD avuze ati iyo nkuru siyo umumenyesha makuru abafise nk'umumenyesha makuru nanje narabaye umumenyesha makuru na Alexis Nduhije yarabaye umumenyesha makuru nje yabivuze n'umumenyesha makuru urashobora kuvuga uti ivyo bintu avuze je ndabifitiye ivyemezo ngibi ivyemezo birahari ariko mu gihe utagarukanye nango werekana ivyemezo nibaza yuko abantu baciye bavuga ati yego meno nitwemere yuko iyo mipanga ihari uraraba ati iyo nkuru imaze iki iyo nkuru ije gufasha iki nimba atari yo kandi ije kudufasha iki nimba iyo nkuru finalement le résultat yavuyemo ari uko ituma abantu batizera urugamba rwo gutabara aho je ndavuga ati abo bantu nabo ntibiyumvira nimba batemeye urugamba rw'abatabazi ngo kubera abatabazi bahetabara kandi ngo kubera yuko perezida wa MSD avuze ijambo ryiwe d'abord ubugomvye uba winjiye muri logique ya CNDD-FDD ugomba gufata Alexis Nduhije yuko ari we atwara leta bari ifise umushefu wabo Alexis Nduhije si umusoda leta bari twagwa n'abasoda wewe uciye ugomba kubifatanya n'uburenganzira bwawe ariko ikibazo nyamukuru ukwiye kwibaza igihe wareka waca wumva iyo nkuru ukareka gushigikira abatabazi uciye ugenda gushigikira nde nimba waretse gushigikira abatabazi nta handi na hamwe nta wundi n'umwe ugiye gushigikira aho uyu urashobora kwibaza ati reka rero nsubire gushigikira abatabazi nimba ufite abandi bagiye gushigikira naho ijambo ni ryari nyene nibikomere nukwipfuriza yuko ivyo wagiye gushigikira bikomera ahubwo bikanashika no kuvyo baba bitumye bakagenda bagatabara Burundi abarundi bagakuraho intwaro mbi ya CNDD-FDD umuntu yagiye juste mu bubeshi ntiyagira haja ni wateza kwibaza ikibazo no munsi eske ivyo bintu hari ico vyamaze burya uru rugamba rwarabaye rurerure aha je ndiko ndavuga Retabara narinze kuja kuyirondera je naje vyavuye yuko ngaha nagira ama space ntafise amakuru yavyo batangura kunyagiriza ngo ndavugira ngo Alexis Nduhije ngo ndavugira MSD ngo ndavugira Retabara ata makuru vy'ukuri mfise ndagenda ndayarondera ndonka amakuru ivyo mba ndiko ndavuga n'ivyo muri 2025 ariko bitabujije yuko kuva 2016 ata kintu na kimwe nari ndimwo nariko ndakurikira c'u Burundi nibisanzwe urugamba rwarabaye rurerure ko hagera igihe ugacika intege ndabitahura kuko nazicitse n'imbere y'abandi benshi wowe nimba waciwe intege n'inkuru y'imipanga uri kuvuga ibintu vya hirya y'ejo urumva ahubwo wari waranasumbije n'intege gusumba jewe ico ndakubarira nka Pamela kandi twumvikane yuko abantu muriko murakurikira space je sindi umuvugizi wa Retabara ibi iye si Retabara yantumye ngo genda uvugire Retabara sindi umuvugizi wayo ahubwo
narabamenye ndavuga ati jewe nditumye ubwo bubasha ndabushobora, ndashobora kuja kuvuga ivyo natohoje jewe nka Pamela kandi nkashigikira abatabazi kuko ndabona abandi b'abatabazi nkavuga ati abo oye peut-être inguvu zanje ntibazikeneye ariko aba bandi inguvu zanje barazikeneye. Ivyo rero mba mvuze nishura nka jewe nka Pamela, c'est pas la position ya Retabara. Niyo turiko turaganira umwe wese abitahure gutyo oye ni position yanje. Mugabo urumva rero nk'umurundi ku murundi nimba waciwe intege n'inkuru y'imipanga ngo Alexis Sinduhije yabeshuje, ikintu conyene ndakwifurije nizere yuko izo nguvu wazikuye aho ugenda kuzitereka hanze. Nimba na hamwe handi wagiye kuzitereka nimbuka izifise zikoreko usubire uzisubiza aho wari uzishize kuva imbere, kuko aho oye nukuri je ndavyita yuko warasamajwe. Nta kundi novuga ati ndavyumva kuko Alexis Sinduhije nk'umurundi afise uruhusha nk'uko wowe ufise opinion nawe nyene arashaka kugira opinion n'ivyo abavuze, arashaka kuvuga ati ni position y'umugambwe, ni position y'abari muri uwo mugambwe, ni umugambwe MSD. Wewe uciye ubideplasa ukaja kubirabira kuri Retabara, aho wewe ushobora kwibaza ikibazo nawe. Twibukanye yuko Retabara mu kuvuka harimwo abanywanyi benshi bo muri MSD bavuye, Retabara yavutse kuva muri 2011, bavuye muri MSD baravuga bati ivy'umugambwe MSD ukuri n'ubuntu turabitahura neza cane gose, ariko inyishu ku kibazo c'u Burundi izofata umuheto. Abo rero bafashe umuheto bakavuga bati twebwe tubaye uwundi mugwi, mutegerezwa kuvyakira ko ari uwundi mugwi. Yuko Alexis Sinduhije avuga ati ndabafana, ati ndabemera, ndabashigikiye, ni ijambo ry'umukuru w'umugambwe MSD. Retabara uno munsi itwagwa, umukuru wayo yitwa Bayaga Don Darcy, aramaze kuza mu biganiro bitari bike, afise ijambo. Retabara irafise amakonti, amakano de communication yayo, nimugende muyakurikire nimwumva amakuru ya Retabara. Ariko ivyo oye ni decision umuntu wese afata ukwiwe. Isekeza turumvikana? ndakumva. Urakoze cane. Ego, Ntwari Mathias ngira wogira icushikirije hanyuma duhave duheraheza ikiganiro. Odile niyo nkuru, nukuri sindiko ndabona request yawe. Uyu nawe yitwa Moise, Moise umbabarire nukuri umwanya wo gusamara ntawe dufise. Ndabona ko wagize request, twariko turabona ivyo uriko urandika. Ikiganiro kigeze ku musozo, ntituja mu yandi madeba, nkuko nabivuze umwe wese arafise position yiwe. Umuntu yumva yuko adashigikiye Retabara n'uburenganzira bwiwe, kandi nta bubasha na bumwe afise bwo guhagarika abantu kuyikunda canke kuyishigikira. Atavuze muri space ya Retabara, umuntu wese ashobora kuduga nk'umuspeaker aba afise n'akaryo ko gukora space yiwe. Harabaho n'ayandi ma space atari makeyi, ama space yo kubesha, yo kuvuga nabi Retabara aruzuye vraiment. Umuntu akeneye kugira ico ashikirije muri iyo sens, atabivugiye mu nzi wanje arashobora kuja kubivugira mu yindi nzu. Ego, stand up karibu. Ego murakoze cyane. Ego. Ikintu nagomba kuvuga, nagomba ko muza murasubiramo cane ico ciyo nkuru yagiye irazunguruka kuva kera. Neza ko ari ikintu cyo kubandanya musurinyaho cane c'ukuntu umugwi witiriwe izina ry'umukuru w'umugambwe. Censhi nagomba kuvuga ko cane kuko nico kintu caciye inguvu abantu benshi bagenda barabikurikirana. Kine naco ukomere ku muheto, reka ngarukirize ngaho. Murakoze cane. Nivyo nukuza duhanahana amakuru. Abantu hari imvugo uzi ko hari abantu kubera kutaronka amakuru canke usanga umuntu ashobora kuronka amakuru avuye muri CNDD-FDD. Hari umuntu akeneye uno munsi yuko abarundi bona Retabara bakayibona nk'abicanyi. Hari umuntu vyungukira. Umuntu vyungukira n'urya nyene Retabara ibiri kiragwanya. Hari umuntu akeneye yuko abarundi baja muri confusion, bakagomba kuvanga MSD, kuvanga Retabara, canke bakagomba no gukoresha ibintu vyinshi vy'ububeshi.
hariho inguvu uno musi hariho space ejo nariko ndabivugamwo na bateri hirya y'ejo ndabarira ati nibaza ko na Landry yabisiguye hariho abantu bafise intérêt yuko nk'umurundi ubaho usigaye wanka Uburundi usigaye wanka ico kintu cose c'abarundi usigaye udashobora kugira icizere na kimwe mu rugamba rwo kwibohora aho ruca hose winuba abantu bose bagize ico bakoze kugira bagwanye CNDD-FDD ukisanga uri muri iyo position ukibaza ngo ni ibintu wagizemo ubwenge bwinshi ntutahure yuko waguye mu mutego w'abantu bicaye bakagira amanama bagashiraho strategie kugira ngo ube uri muri iyo position umurundi wese iyo nimba ukeneye ivyo uhindura mu Burundi banza witabare wowe nyene banza utahure yuko hariho umutego ushigwamwo kugira ngo uje muri iyo position ubone umuntu wese ahagurutse wamutaye kw'icizere ubone yuko bitazoshoboka guhindura ibintu biri mu Burundi ubone yuko abantu bose babikora nabi hariho inguvu nyinshi hariho abantu babihemberwa hariho abantu bakoresha ubwenge bwabo kugira ngo uje muri iyo état d'esprit kuko nico kizogumiza intwaro mbi ku butegetsi ivyo vyagiye biboneka mu bariko bagwanya apartheid muri Afrique du Sud vyagiye biboneka mu bariko bagwanya esclavage vyagiye biboneka mu ma lutte y'amadroit civil muri Etats-Unis vyagiye biboneka mu kenshi cane gose iyo ugiye kwiga intwaro zo kwibohora mu bihugu vyinshi uzobibona duhora tuganira n'ababanyi abagiye kubohora u Rwanda baratuyagira tukumva nabo ivyo babavuga ko ico gihe bigisha yuko inkotanyi ari abantu bafise imirizo bigisha ibintu bitari bikeye nta rugamba na rumwe rwo kwibohora rutajana na désinformation rutajana na propagande y'ukurucafuza n'ibintu bisanzwe nimba wisanze aho oya umenye neza yuko utakwiye kwishirako amakosa wowe nyene ahubwo ndaguhamagara nk'uko nabikoze nanje kugenda gutohoza nimba bakubariye bati leta yarakoze genocide muri Congo genda ubirondere iyo genocide iri documenté quelque part genda uyirondere genda uze wumviriza genda wicare wumviriza abanyamurenge utahure yuko mu banyamurenge baba bicaranye bose bariko baravuga bati leta ntabicanyi yaratwishe uza gusanga umwe ariko akubarira yuko nabicanyi b'abatutsi barungiswe n'u Rwanda uwundi ariko akubarira ko nabicanyi b'abahutu bakorana na CNDD-FDD ahubwo bica abatutsi uwundi akubarira yuko yari abicanyi ahubwo batakibaho uwundi akubarira